yeah mazimisi ndara ku gitanda cy'ibiti kugira ndabyuka nanje na gahiti yeah umvino beat iziga hit shikire bwabo dapo bwubo underground no aliko ngomba shimle bano ba rappeur big face fabulous eli prona bandi aliko ngomba kwanza manzida bahanure hip hop sugutukana hip hop sugushwana hajyamwa na gwana tuturavuna nibihanga tukamena hip hop sola vina kugeza kuri amina umvaje pensel ntimoda bivyo mvuga ariko moda bivyo nkora nije mbabwira nije mpubuda mugakosoda nkakubwira kuri rap guma cyanda tani cyamira ngoma ndabahabura nkora bibaryohera script. Wow, thank you. Yeah. Urashoboye cyane. Guys, nizere ko mumeze neza. Hama Blessing Talk TV tumeze neza. Nkuko bisanzwe ni Charabeda la reine des papillons. Aho igihe cyose atigera yizanana. Mugihe yaje aba yabazana ibindi bintu bishasha. Ndazi murabizi. No munsi turi kumwe n'umuririmbyi. Bon, ashobora kutwidondora. Yeah. La fia bujila nchanga. Wala njembon picha ni byanka gosenzo duga wenda honoricha landilodi yanzindukiye nyibuti deni muheraniye it's your boy Bensol Bad Killer. Yeah, that's my name. Jomvise izina giye ati yitwa Bensol Killer. Yeah, nako nye nako Bad Killer nako nye nakumvise. Hama twavyumvise waduhaye kapera we nutugumiza muri ralanti ya ni tala kandi n'umwuga nico gituma ndanabikunda deje. Hama ibijanye no kuririmba gwabitanguye ryari? Ya je ibijanye no kuririmba yatanguye kera sana kera niga jaza sekimane uko nandika imiziki ndayigurisha but sinari bwaronka amahirwe yo kuja studio batu ndafite ibikorwa byanje nyene. Wow. Yeah. Félicitations kweri kandi courage. Yeah, merci. Ndazi ibintu nk'ivyo yuko babigoye nyene ukuntu umuntu atangura none ubunyaka kanya tuvugana bon sindirimbo zinga. Yeah. Afite je ndafise narakoze indirimbo ya mbere nditoto moya. Hanyuma haraje umuntu avuga pati yangu urafise impano reka dukore band sivyo? Turakora label turi babiri tuyita Mashohinka. Ya jewe ubwanje afite indirimbo imwe n'iyindi ya label yose umva ni zibiri. Hama n'ivyo bikorwa byo kuririmba bon hariyo management yo biri nyuma yanyu canke ni mwege mwenyene murabukuntu mubigenza kugira ngo indirimbo zanyu zisohoke? Ya nta management dufise nitwe twikorera jaho gatwe kacu. Okay. Hama bon ko abantu babaririmbyi kenshi usanga bagira ibintu by'amatravail je ne sais pas wewe kugira ngo ijwi ryawe rirongoroke rimere neza ubikora ubuhe buryo? Bon hari andi matimu ushobora kujamwo kugira ngo basi ushobora gukora travail? Ya kare narakora nka jam nararonka mbere n'ibiraka by'amakaraoke by'isi batuje sinovuga en fait sinovuga ngo biga bintu byo kuvuga ngo amatravail man sikuvuga ngo nivyo hatari sana bijya keshi bikunda koresha abantu barimba ama gospel. Je ubundi je bwanje nyene ndashobora kwandika ndaho nyene tavyo kuvuga ngo travail nkaja muri studio nkakora. Okay. Hama umuntu wese afise style zigira style zimworohera yari kara compose indirimbo. Wewe bon style zoba zikorohera ni rap ni reggae ni style nyabaki? Ya je ubundi style bwa mbere natangura nko bita style ya rap kandi ubu rap ndayikubita basi si byatali but R&B niyo nkunda cyane kandi ndiko ndandika nkunda kwandika R&B sana. Okay. Hama abakunzi ba Blessing Talk TV bariko badukurikirana bon hari iterambere bashaka bifuza kanaka yuko ushobora kugerako la prochaine dushaka kugutumako
kugira ngo presente ibikorwa woba wakoze mu nyuma yaha anye nibihe bikorwa uri kurategura abakunzi bawe abakunzi ba Blessing Talk TV bizobaha umunezero bizotuma basi baba focus no kugukurikirana cyane ibikorwa nababwira ni vyinshi cyane ni vyinshi kuko urumva nakubwiye ubu ndafise rebel kandi iyo rebel dushaka kwikura imene nk'ama rebel yandi menshi yaduje Karoza YM music ziga zaraduze ni rebel kandi zatanguye ata muntu azizi ata abantu benshi bazizi batu iri trend ya rebel nta muntu numwe atayizi akurikira iboro byo muri entertainment but cyo nabwira abafana nababwira ba focusing gusa ibindi ibikorwa ni vyinshi hama bon ibikorwa vyawe ubikora gute individuellement canke mu bikora muri umugwi ibikorwa byanje nubwo uwo mupeti dukorana ntabwo turi kumwe sije kuko twari kumwe twazananye ariko ntabwo turi kumwe ariko umupeti kubera imvu nyene urabizi ngene umuntu usanga abayeho inyuma y'umuziki hari ubundi buzima gusa iyo hageze igikorwa cy'umuziki turaba kumwe batubunda ndakora ndi jenyene gusa ndi muri team hama apart ya muziki nikihe gikorwa wo gukora kikwinjiriza amafaranga urazi umuntu buriya mu buzima akeneye ibintu byinshi nkaho uri umusore w'ibogare mwiza kandi nibagiye kubwira antuka dusanzwe tunasangiye n'umugwi nanjye ndi mu Barcelona viska kandi duhagaze neza muri gino bisi tuguma twatwika hagasha intsinzi ni iwacu ngino misi Katarunya kweli hama nibiye bikorwa usanzwe ukora cyambere ndumuririmbye nkuko nabivuze sivyo icya kabiri yaje ndumenyeshuri niga kuri Université de Lac Tanganyika mu Kigobe ubundi bwo sinovuga ngo hari ibintu bimwe amafaranga byatari wapi gusa ndashobora kuronka karaka fast nkagakora gusa nkunda gukora ibintu nyene byo kuririmba mani hama bon none ko bitangajije ukuntu gute ushobora kugira gufata muziki ukayifatanya n'ibintu by'ishuri bisigura yuko hariho kimwe ugira ikimwe uhagaciro kuruta ikindi byose urabishobora kubikora amemta basi kwiga n'umuziki birashoboka mugabo kuvuga ngo harimo kimwe ngo ucuye ngo uvuga gusumba ikindi canke uri muri babandi kugira aba boss vyinjire neza banza sikuvuga uko basi ndashobora kwiga n'umuziki byose nkabikora but kimwe kagisa umwanya wacu canke kwishure sometime amusiba iyo aronse akaraka kino tukaja kwatwiga urabizi nawe biraka nk'ivyo bonye vy'iwacu biboneka amasaha yo ku mugoroba nijoro ibintu nk'ivyo ku mugoroba simba nagiye kw'ishuri dushobora gutonda iyamama nkagenda none abakobwa kuko si n'abakobwa gusa n'abahungu umuziki basi urakunzwe cyane urafise poids nini none kugendera gute hoho nta dukobwa tukwibransha ko basi kubera umustar nyene uri umuziki ibintu nk'ivyo jewe sinaje mu muziki kubera ngo bakobwa gico najemo ndakizi nakazi man nakazi kandi karise yanyanije basimba bona kubera je numbona ko rukundo rwaranzonze man rwaranzonze ntutubeshe nushake kuducanga sanzwe ndabizi yuko bon hari igihe basi usanzwe uzi yuko uri hitiye hari ukuntu nyene abademo bagushobokera ukuntu ndabizi ega ndabizi nabirenze ndabizi kubera abakobwa n'abantu nyene bakunda barahahanze hari ukuntu abakobwa bakunda umuntu ari hit kuntu nyene uririmba bacavuga turya muhungu nyene kuntu nawe ucuvyumva canke ucuba profita mw'ubwo buryo kubera gusa nyene abantu kenshi baravyibaza kweri Tanaba hari song saka kuba kubita nyene y'abantu uko banyubaza katire kumeza gusa burya hari ikindi kintu baduhanura ikintu cose ukivanze n'urukundo kiba gipfuye kiba gipfuye kubera ko ufata ya don yawe ukagenda kuyivanga n'amapensi usanga don yawe iriko irasubira inyuma bon ivyo urukundo ari vyo biko biraduga jewe comme conseiller bon
ibintu by'abakobwa uvyikata nyene nubi umwanya munini rega c'est pas bon ya ndabizi but nyene jesi no kuvuga ngo bakobwa nakubwiye man uko ndogwaranzonde kuko usanga n'udufranga wari gukoresha wari gukoresha indirimbo ko tusanga umukobwa kuri muhonga papa wiwe de mama wiwe oya birashoboka nuko bimeze mu rukundo nyene ikintu gituma urukundo ruramba ndabizi ni noti nanje ubwanje sinokudana nabwo ko dinoti sinokudana n'umuhungu oya sikuvuga ndakunda amahera nje nawe wacu ndagukubita oya gusa sinokudana n'umuhungu atari ko aramfasha umuhungu atari ko arampa amahera none dukundana kubwira agushone agushone hama ngize ibibazo nkaca nikoca jenyene ngize ibibazo gute mama muri ko mama muri ko ngize ibibazo ne turi kumwe arashobora kugira ibibazo bikeneye amafaranga none wewe nta mukobwa akigira ibibazo ibibazo birahari nyene kandi vyinshi ikibazo weshadimira ndashobora kugira ikibazo nta mukobwa agira ibibazo shadimira birashoboka hama bon watubwiye vyinshi twavyumvise hama bon buriya nibagiye kubaza wobuva he wavuka ino nyene Buja ya bashim nje ntabwo mvuka Buja nanje ndi umunyarutana bon waje no kubera kw'ishure ya naje kw'ishure wow good twavyumvise babifata gute ya abavyeyi nyene baba babona yuko uri muri aka kazi baba kubona baba n'ababanyi abagenzi jabo gusa kenshi bikunda kugira abantu usanga bakuje babona yuko aka kazi kajyamo abana babavayo bari nyene just komeze man sikomeze kweri hama nizihe ntambamyi wagize mu gihe winjiye muri no mwuga wa music man duhura n'intambamyi nyinshi cyane bashi nko cyambere urashobora nko kubura amahera yo kujya muri studio sivyo ukabura amahera yo gukora video kwanza ikintu cyose nga muri music utarafata trend fresh ikintu cyose n'amafaranga ya kesha bastatu baririmbyi duhura n'ingorane y'amafaranga bon nuhe mustar basi wonga mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu uvuga ati ndigirako bon bivanye na voix yiwe basi kunu abikora uwo bumwigira ko basi akakubera nk'akarorero Benturo expiration yiwe ikura kuri Benturo Denisol urumva yuko n'amazina ajanye hama watubwiye yuko uri umurapere ushobora kuduha kapera ya nyuma ya rap maze imisi ndara ku gitanda c'ibiti kugira ndabyuka nanje nagahiti umvino beat izigahiti shikire bwa budapo bw'ubu underground no aliko ngomba shimle bano ba rappeur big face fabulous eliprona bandi aliko ngomba kwanza manzida bahanure hip hop sugutukana hip hop sugushwana hajyamwo nanagwana tuturavuna nibihanga tukamena hip hop sola vina kugeza kuri amina umvaje pencil ntimoda bivyo mvuga ariko moda bivyo nkora nije mbabwira nije mpubura mugakosora nkakubwira kuri rap guma cyane atani cyamira ngoma ndabahabura nkori bibaryohera wow thank you yeah urashoboye cyane big up sana thanks hama ushobora kutubwira platform ukoreramo platform zanje ndakoresha Facebook ndakoresha IG ndakoresha TikTok izo zose ni Bensol Badkira Bad kuri YouTube ni Moso Hinteganya nongera saba abafanzi ba Blessing Talk TV yuko uja kuri YouTube bakandika Moso Hinta again hama bakaza barabona ibikorwa byanje bagakora subscribe guys mwakoze cyane nibiye bikorwa bishasha ufise mwino misi ibikorwa bishasha ndafise indirimbo shasha yitwa continue deja challenge namaze kuzitanga sigaje gusa gutanga indirimbo yose kwera ndacyari muri shooting duhe kapera rero yico gikorwa cyo gishasha ugomba usohora nakabonye kuri Insta ndakatesta nakokara vyemera tubandanya kublaga ono Insta diskala nkundira ndakabona nkakoma mubajama kanera kwishima nzogajana kwa mutama maze tugabire inkani nkama please baby you my hero
nakubesha amahoro abatwanga bonijelo bonijelo I lost in my mind baby bula kabandi yeah umindura kapanchi kanti bansi ngalijen yeah I lost in my mind je te jure la kabandi yeah umindura kapanchi kanti bansi ngalijen yeah baby continue yeah muzoibana guys muzoibana yeah baby continue ako karirimbo karatesa sana abakunzi ba Blessing Talk TV reka tubasezere ani ikiganiro cacu kirangiriye izina mwaryumvise ni Benisol twongera tubasaba kugira muje ku macano yiwe mugire subscribe yeah mukande subscribe na like na share and comment